Mukijeme bwe mwese mudukurikira kuri BMBC Broadcasting muri kumwe na umukunzi Katia Benito. Turi imbere y'inyubakwa isanzwe ikoreramo ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi, aho uyu munsi umushikiranganje mu byo ajejwe harimo abakozi n'akazi yaremesheje ikiganiro kubanditsi no kubamenyesha makuru kivuga uburaro rusange bugiye kubakirwa abakozi ba fonction publique canke abakozi ba leta. Ati bimeze gute rero? Mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru, umushikiranganje w'abakozi n'akazi Venuste Muyabaga yashikirije umugambi w'uburaro bw'abakozi bw'ubwo bushikiranganje, aho yasiguye uko uyu mugambi utungana ni mu mukurikire. Umushikiranganje w'abakozi n'akazi yipfuje bakoranya ngo bamenyeshe umugambi buriko burakora burategura ujanye n'imibereho myiza y'abakozi. Umushikiranganje w'abakozi n'akazi twariyumviriye umugambi kugira tugerageze dutere agacumu kumwe mu guteza imbere imibereho y'abakozi. Ubwa mbere duhereye ku bakozi turongoye aha mu bushikiranganje, ariko tukaja dutera twerekeza ubundi bushikiranganje kuko bose n'abakozi ba leta. Rero twarasanze ingorane nyamukuru umukozi agira mu kazi ari ukubura uburaro, kuko umukozi leta imwiteze ko uwo mwimbu kugira buronke bisabwa ko imibereho yiwe iba yifashe neza. Rero duhamagarirwa guterera gushamwe inguvu kugira imibereho ingene umukozi abayeho bishemere kurusha. Twaciye twimbira umugambi wo gufasha abo bakozi kugira bashobore gushikira, bashobore kuronka inzu babamwo bari ku kazi. Ikindi kibazo twabonye ni kibazo c'abantu bagiye mu zabukuru. Abantu bagiye mu karuhuko k'izabukuru barahura n'ibibazo byinshi, tukibaza tuti rero umukoresha arafise uruhara mu gutegura ubuzima uwo mukozi agiye mu karuhuko k'izabukuru yobamwo kugira umere neza kurusha. Nivyo twimbiye umugambi twabonye ko bishobora kugabanya guteza imbere ahubwo umusaruro, kuko umukozi azoca akora mu gihe yoba afise aho aba acakora atantama nyinshi afise mu buzima, gutyo agashobora kwitaho ibikorwa ajejwe. Twariyumviriye rero ko twobigenza, dusanga dukeneye aho twokubaka ikigwati kinini kirimo amazu n'ibindi bintu abantu baba hamwe bakenera. Kenshi murabizi twaciye twiyumvira iruhande y'ayo mazu ko twokubaka ishuri ry'akarorero, tukubaka ihoteli ndetse n'ivuriro rinini. Muri uyu mugambi wa mbere twokwita pilote uzoca wugurura iyindi migambi izokorerwa mu bundi bushikiranganje. Turategekanya kubaka imiryango y'abakozi ishika 400 aho Bujumbura n'imiryango 200 mu ntara hagati mu gihugu. Kugira tubikore neza twasanze twobashira mu koperative. Rero abakozi bahurika mu bushikiranganje baciye baja mu koperative yitwa Village Verikivi. Iyo koperative iramaze kujaho, irafise amategeko yigenga, irafise n'inzego zirongoye. Iyo koperative yaciye yugurura ikonti abakozi babikamwe amahera. Ni konti yugaye, konti bloke, ari konti izobafasha kuronka ingurane kugira barangure iyo migambi. Twaravuganye ni banke BHB kandi yaremeye gutanga ingurane zizoba zikenewe muri uwo mugambi. Iruhande yaho twaronse abashigikira uwo mugambi. Turamaze kuronka umugwizatunga w'umurundi yemeye kudutiza gushira kuri iyo konti yugaye miliyaridi 3 kugira banke ishobore kuduha ingurane byoroshe. Ubu ariko arashirako kandi ageze ku rugero rushimishije. Tukibaza yuko tugatekanya yuko mu minsi ya vuba ubushikiranganje mu byo bujejwe hari mu buraro bumaze kudushikiriza bwegu ikibanza bwatwemereye, ibikorwa nyizina bizoca bitangura kandi tuzobahamagara. Rero mu irango ryo mu mugambi mwavyumvise ko ari umugambi umwe urimo ibice bibiri. Igice kimwe n'amazu abakozi bazobamwo, ikindi gice n'amazu rusangi, n'inyubako rusangi zizofasha abakozi bamaze kuja mu zabukuru. Igice ca mbere
cerekeye amazu y'abakozi azokubakwa ku ngurane ibanki yemeye gutanga mugabo yatanze ku mukozi umwe. Igice cya kabiri cy'inyubako rusangi banki yaremeye gutanga ingurane izobihaye iyo koperative kugira ejo ziheze kubakwa zize zifashe gutunga abo banyene koperative. Ivyo twavyimbiye nkuko nabivuze kugira dutore ibibazo bibiri nyamukuru. Ikibazo ca mbere nico kugwiza umwimbu ku kazi, kuko umukozi akoze amerewe neza aca akora neza. Yindi nyishu uyu mugambi uzozana nuko nyene umukozi azoba afise ahaba, akaba azi neza yuko niyaramuka agiye mu zabukuru atazosubira kuja gupanga, azoba afise inzu yiwe. Kiyongerako ca gatatu ni cuko aba afise umwizero w'ingene akaruhuko k'izabukuru kiwe kazogenda. Aha inyuma murabona ingene umugambi ucafye, turiko turawukora kandi ugeze kure. Murakoze. Umushikiranganji yabajijwe icerekana ko uyu mugambi uzoshobora kuranguka kugira ngo uyu mugambi ntuzohavumera nk'indi migambi yavuzwe mugabo itigeze ishigwa mu ngiro. Yishuye ko ivyigwa vy'uwo mugambi vyakozwe n'ishirahamwe rutura ariryo BMBC rikorera mu Burundi ribimenyereye ko atabwo abantu bogira. Ishirahamwe risanzwe riko rirakora imigambi myinshi kandi minini mu gihugu c'u Burundi. Yanamenyesheje ko uyu mugambi utazoherera mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi gusa, ahubwo buzotandukira no mu bundi bushikiranganji. Yabajijwe kandi ikibazo c'uko umukozi yitavye Imana canke yakukurutse ko yoba azoguma muri uwo mugambi. Ni mumukurikire. Nagwandamishe yuko uyu mugambi tumaze igihe tuwiga kandi twakoresheje ikigo inzu novuga ishirahamwe mu bwubatsi rikomeye kandi bifise mu Burambe yitwa BMBC, niryo ryadukoreye kandi murarizi ko ryubaka ibintu bitari bike ngaho i Bujumbura mu Burundi. Iryo rero shirahamwe niryo ryadukoreye ivyigwa kandi niryo turiko turakorana gushika isaha, kandi biratwemeza neza ko umugambi uzoshoboka, kuko iyo ivyigwa vyakozwe, iyo ibikenewe kuri uwo mugambi, aho umugambi urangurirwa, uburyo umaze kubikabakaba, nta kibuza n'ubushake. Nongeye ko n'ubushake, kuko iyo ukoze ikintu gishaka uragishikako. Rero turafise volonté, hanyuma abahinga baravyize kandi birashoboka. Nababwiye yuko iyo nzu BMBC ariyo twakoranye ico gikorwa, kuko ari projet nini. Twibaza turamaze kumvikana neza yuko iyo shirahamwe ari ryo tuzoca dukorana. Nababwiye yuko n'abakozi ba leta uyu mugambi w'uburaro uteza kuja kuri bose, kuko nkuko nabivuze ni umugambi uzoza kungura guteza imbere imibereho, kandi uzoza kungura guteza imbere akazi. Urumva rero akazi gakenewe gutera imbere hose. Nkuko mubizi turi mu mbona kazoza ituganisha ku gihugu cifashe muri 2040 n'igihugu giteye imbere 2060. Ivyo kugira tubishikeko dutegerezwa gutegura ico no kwita préalable, ibintu bisabwa biza gufasha kugira dushikire iyo mbona kazoza. Ivyo muri ivyo imibereho myiza y'abakozi kiri imbere. Nico gituma rero dutegerezwa kubikora ku bakozi bose kugira tubatere intege bakore ico bajejwe umutima uri munda. Nimwe mwavyumvirije neza, umugambi twashize muri koperative biratekanijwe neza mu mateka agenga koperative yuko naho umukozi atobagikora ngaha abandanya ari umunywanyi wa koperative, kandi abandanya aronka ico amategeko ya koperative amwemerera. N'ubu nyene twawutanguye, hariho abatakikorera ngaha mugabo babandanya bari mu mugambi. Mu mategeko haratekanijwe n'abitavye Imana barasiga basigwa, umugambi urabandanya kuri abo basigwa. Abimukiye mu bundi buzi, umugambi urabandanya iyo bari, kuko ni koperative. Twimbiye icyumba cya koperative kugira tuwuhe inguvu aribo bawitunganiriza abanyekoperative, aribo bawuha intumbero, bafata ingingo zose zikenewe biciye mu nzego zitwara koperative. Duteganya ko kubaka muri za ntara zitanu zigiye gushigwaho, kuko hazoba hari abakozi nyene muri koperative, ko basanzwe ari muri dufite abakozi bari mu ntara mu shikana bw'abakozi n'akazi, kandi barindiye cane muri uyu mugambi. Nabo nyene duteza kubashikira, mu kuvuga tuzocisha kuri izo ntara zitanu kugira abariyo bose
mu ruhande barimwo bashikirwa. Twagize village, iyo village ikaba irimwo ibi mwabonye byose ibikenerwa ahantu abantu babaye. Rero bizoba biri hamwe, muravyumva ko ari imico ibiri mugabo kuri tere imwe, ariko igice kimwe kirimwo ibi rusange, ikindi gice kirimwo uburaro bw'abakozi. Kongeye kandi harabazwa ibindi bibazo mu buryo buzokoreshwa mu kugira ngo ubundi bushikiranganji bushobore kuja muri uyu mugambi. Ibindi bibazo navyo byabarijwe ni nka uyu mugambi uzotwara uburyo bungana gute, mbega umukozi azoba ari muri uyu mugambi azoba akatwa amahera ngahe. Ivyo vyose biri mu nyishu umushikiranganji yishuye ni mu mutege yombi. Turiko tuwukorera abakozi ba leta bose. Twagize iciyumviro cyo guhera aha kugira tugire uwo mugambi pilote wa mbere w'intangamarara. Mu bushikiranganji bundi ni umugambi uzokwaguka, si ukuvuga ngo n'ubundi utangura, tuzowagura mu bundi bushikiranganji, kandi nibaza yuko ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi buzokora ico gikorwa kuko nibwo nico bujejwe kugira imibereho y'abakozi ba leta bose aho bari hose boroherwe. Ni ukuvuga rero mworema inguvu turiko turakoresha ngaha tuzozikoresha n'ahandi kugira uyu mugambi ushike aho uteza gushika kandi ushikira aho uteza gushikira bose. Kandi noneho n'umugambi umaze gusigurwa n'abadutwara abadukuriye barawuzi. Ni ukuvuga umugambi uzokoroha gukora no mu bundi bushikiranganji sur leader y'ubushikiranganji buri n'abakozi ba leta kuko burajejwe imibereho y'abakozi bose ba leta. Ni umugambi nkuko nabariye uri mu bice bibiri. Igice kimwe ni igice aho umukozi wenyene ari we azokwisabira credit ngurane. Uyu mugambi umufasha kuronka aho yubaka, hanyuma n'ingene yubaka, mugabo uburyo akoresha niwe abusaba banki, ariko banki kandi amaze kutwemera ko bizokoroha kuko bazoba bari hamwe. Bisigura rero yuko uburyo buzoja kuri iyi nzu n'uburyo ku yindi bashobora kutangana bivanye n'umwe ingene yasabye credit. Igikuru nuko aronka inzu kandi ibikenewe byose tukabimufasha kugira ashobore kubishikira. Umugambi nibaza wa kabiri ujya w'inyubako rusangi, duharuye turabona ko ushobora kudutwara imiliyaridi ziri hagati ya 20 na 25. Ivyo abahinga bariko babikora, ariko igikuru nuko nkuko nabibariye tumaze kuvugana na bank, hanyuma ikatwereka neza turavye aho tugeze, ikatwereka ko ubwo buryo buzoboneka ata kibazo, kandi uravye n'ishaka abagize iyo koperative babifisemwo nta nkeka umugambi uzokorwa. Mu ntango uyu mugambi tuwusiguye turiko turabumvikana n'abakozi, habaye kwiyemerera kugushaka. Hariho nk'ubu afise inzu avuga ati nta wundi mugambi nojamwo, hariho bafise imvo canke iriya atajamwo. Aba nabemeye kandi nobabarira ko ari nka 95% y'abakozi bo mu bushikiranganji nabavyemeye bo nyene uko bavyishakiye. Ni ukuvuga n'abakozi bose bo mu bushikiranganji binjiye muri uyu mugambi. Rero ico nogaruka ko kuvuga ngo umukozi akatwa ngahe, nta mukozi akatwa amahera, ahubwo umukozi arabika. Ni ukuvuga kugira ntihagire abarengera abandi, koperative yaravuze yuko ataworenza kubika amahera 100 ku kwezi, kuko hariho wari guhava aca abika menshi akaba arushije inguvu wa wundi adashoboye kuriha uburyo bunini. Twabigize yuko habamwo ibintu bya solidarite kandi hakabamwo ntihabe ibyo gucinyizanya ngo kubera nakafise uburyo bwinshi acara mu mafavere menshi. Rero nta gukatwa kurimwo, ni umukozi abika kubera yatahuye icyo ariko arabikira. Murakoze.